Inyigisho ziriko ziraba ubu ziri mu nyigisho twatanguye mu kwezi kwa kane zigamije guhugura abarimu bigisha mu wa mbere no mu wa kabiri no mu wa gatatu no mu wa kane cane abigisha baheruka kuronka akazi muri uno mwaka. Hariho abarimu benshi binjiye mu mwuga wo kwigisha, harimwo n'abandi kunda kwita ababenevole, nabo nyene kubera bariko barigisha abana b'igihugu, nabo nyene izo nyigisho zirabaraba. Nagomba kubabwira yuko muri uko kwezi kwa kane izo nyigisho zabereye mu ntara za Kirundo, Muyinga na Ngozi, zikaba zahuje abigisha barenga gatoyi 1500. Hanyuma muri uko kwezi kw'indwi guheze twaciye tuja mu zindi ntara 9, twafashe abo barimu nyene bashasha baheruka kuronka akazi ku rugero bose hamwe bari 1909. Twiyumviriye gutunganya izo nyigisho kubera iki? Nuko benshi bagiye mu kazi, hariho amakuru menshi yabashikiriye, ico kandi twaranagisiguye yuko abarimu bashasha batariko baratanga inyigisho ukungene bitegekanijwe. Twarashitse no ku kivi turabona yuko hariho agatosi, nico gituma tubona yuko abarimu bose bashasha bakwiriye kuronka izo nyigisho. Kandi ubiravye hariho ivyabavuyeko, hariho kandi n'ukungene inyigisho zahindutse zigahinduka baraheje amashure, ko benshi muri abo bantu baronse akazi wasanga bamaze mu gashomeri imyaka 3, 4 canke irenga. Benshi ugasanga bahejeje amashure, iyi mpinduka y'amashure itaratangura. Abandi nabo ugasanga n'ivyo bigisha kubera bamaze umwanya munininya batariko barabikoresha, benshi baranavyibagiye. Ugasanga kandi n'ubugira gatatu hariho abantu bari muri uwo mwuga mugabo badatahura neza ivyerekeye uwo mwuga, ibango n'ibintu n'amategeko ngenderwako agenga umwuga w'ubwarimu. Nico gituma rero izo nyigisho twazitunganije mu ma province 9, murumva muteranije nayo 3 ya mbere duca dushikira ntara 12 n'izindi zizoshikirwa muri uku kwezi k'umunani. Ega izo nyigisho zari zirimwe, izo nyigisho cane murabona ibitabo bishasha dukoresha, hariho muri abigisha badatahura ibirimwo, ntibatahure n'ukungene bo bitanga. Nico gituma rero icambere twashimikiye ko nukugira tubatahuze neza ibirimwo, kugira ngo umwarimu wese niyasubira inyuma azogenda ibirimwo byose avyumva. Murumva yuko abarimu bashasha cane babashize mu kiringo ca mbere, mu wa mbere no mu wa kabiri, hariho n'abandi bari mu wa gatatu no mu wa kane. Bose rero twabaha inyigisho novuga zitandukanye, kuko umugwi wose twawuha inyigisho bijanye. Byari imigwi 2 aho twaciye hose, hariho umugwi ugizwe n'abigisha mu wa mbere no mu wa kabiri, uwundi mugwi nawo wari ugizwe n'abigisha bo mu wa gatatu no mu wa kane. Nababwiye rero yuko ubwa mbere twagomba gutsimbataza yuko abo bigisha boshobora gutahura cane ibirimwo. Ubugira gatatu tukabatahuza kandi no kungene ivyo vyigishwa bitangwa. Ubugira gatatu naho tukabatahuza ibango ry'umwarimu, ry'umwigisha, ukungene yifata imbere y'abanyeshure, ukungene yifata imbere y'amategeko, n'ukungene yifata imbere y'abamuyoboye. Ico gikorwa rero twaragikurikiranye, aho twagiye turashika mu nyuma baratubwiye yuko bungutse, kandi ubu bashobora gukoresha ibikoresho twabahaye, ibikoresho mfasha nyigisho atangorane. Nkuko musanzwe mubizi muri ivyo bice, umwana wese arafise igitabo ciwe, umwigisha wese arafise igitabo ciwe. Urumva rero hari ingorane nuko bari babifise mugabo nibatahura ukungene babikoresha. Twizere rero mu bushikiranganje yuko ubu twabahaye inyigisho zikwiye, akanovera k'indero kazosununuka, kandi ubu ntibazosubira kwitwaza ngo iki n'ikindi ntaco tuzi. Hazoba hasigaye uruhara rw'abayobozi babo n'abagenduzi kugira ngo amahangiro y'ubushikiranganje tuyashike.